ya komine ya komine twasanze hariho ingeso mbi yamaze kwinjira mu Barundi kandi itegezwa kuvamo, aho usanga isoko yiharijwe n'abantu nka 20 cyangwa 15, umwe yafashe kioske 10, 20, 30 akariha muri komine ibihumbi 40, mugabo agaca kotesha kubadandaza ibihumbi 300. No kuvuga iki nukununuza bene gihugu. Iyo ngeso nshobora kwemera ko ibandanye. Urumva komine itwaye ibihumbi 40, umudandaza nyawe ayidandarizamo aciye ariha ibihumbi 300 kono karorero. Hanyuma wa wundi atari n'umudandaza yibereye ngaho aja gutoza ku kwezi kioski imwe ayikuramwo ibihumbi 150, 160 cugwiza no makioski 200 aca banga miliyoni 5 zirenga atana kimwe wakoze ari kubera wabaye muteka mutwe gusa. Tuvuga tuti abene igihugu boroherwe, tuvuga tuti abene igihugu boroherwe nibo dutegezwa gukorera imbere y'abandi. Ntihagire uguma avuga ngo azojya atarushe, bose nibemere babiri ntuguta nkuko abandi babiri ntuguta. Kandi nibi vyuko ibiciro biguma biduga vy'ibintu nivyo vyose birimwo. None ivyo bihumbi 150 yarengeje ko yahaye wa muntu yirirwa inwera kayeri gusa atana kimwe yakoze, azoyakurahe? Vyose bica bija ku mutwe w'umwene gihugu aza kugura, kuko ayo mafaranga ategezwa kwiyisubiza. Ayisubiza gute? Ashaduze igiciro. Tuvuga tuti rero umwene gihugu tumushira imbere muri vyose na hose. Bavuga ngo na makioske yiwabo yabaye iwabo ryari, nta narimwe. Amasoko yagubibaswe na komine gusa harabaye ubujanja. Ivyo twavuyemwe muri iyo myaka iheze vyaraturuhije cyane, kandi nabene gihugu turashima ko batubwira neza na neza idonido kungene igihugu habayemo kutagitunganya neza, kugira ibishobora gukosorwa tubikosore. Tuvuga tuti rero urya ariko aradandariza muri rya kioske yahora ikotesheje nagira ni amasezerano na komine arihe ibyo 40, wo hagati avemwo aje gukora ibindi bikorwa. Birashoboka ko ashobora kwiteza imbere nawe nyene, kiretse ko usanga baramaze kuba abanebwe baje ivyo batabiri yakuye. Ni nk'ubusuma. Ntushobora kuvuga ko umuntu aza kuguha amafaranga ibihumbi 240 ingahe yiri waradandaza yabizi ntuguta yacotse, we nawe wibereye muhi atana kimwe kurakora. Komine yitwa ko ariyo yenye niyo kioske atana kimwe wayibiye. Ikibabaje nuko numvise ko n'amakioske bayagurishije, akagurisha ama shop ya komine ukazomva ngo yayigurisha miliyoni 200. Ugurisha kibanza cha komine nkande indi yaguha ububasha huko. Ivyo nivyo dushaka tukuvuga tuti ivya komine bivya komine vyabene gihugu ukoze aronka impembo yico yakoze, mugabo tureke guha impige abantu bariko kurana nabi abene gihugu babahomvye.